Soka ni soka. Maji amahera. Acha kwanza vitu vya hivyo. Tangwe mu byo kugwana. Yebaga. Ebana. Cameraman, je natangwa imbere. Uremera bazi ko inoti wazihawe. Warazamuhaye wewe uravyemera urisi. Ni nanazimuhaye. Tugire gute no. Urayemera brother. Kandi urazi ko kwemera utuntu ari ataco bitwara. Uyize noti nyagiriza wazi kwanza ari. Murambonera kino gihongo. Murambonera kino gihongo. Kunda kuziga. Akabi gasekwa nka keza koko. Kizima nico ciza nakigukoreye. Iciza narigukoreye gusa abantu nimwibuka. Wewe. Amahera yanje. Ngaha bihindutse. Amahera yanje urayampa. Brosora uno muntu mutwara hariya. Jewe sinosora umuntu. Aho uramusora we. Niwe yanzanya we niwe yonsohora. STV every story matters. STV fans murahumeze neza ndabaramukije cyane mwege mwese mudukunda natwe turabakunda turabi wanyu murabi wacu nkuko namande babwira cende gisheri cyanyu ndi mutoya wanyu ndi mukuru wanyu ndi umwana wanyu kuba papa cyangwa aba mama uyu mu madada hajya kwanza witonde Sandrine duteruze kwanza uyu muntu mushire kwikinga cyangwa uravyiterurana none ushaka ndagufasha tugende cameraman sasa ntadukubitiri wiwaje ariko harapanze panze nyene isi noti nyezi ngeme yariga ntacu ariko mu marira yose urumva rero bisoke tugenda tukagirane kagenda fresh ngo mengo binjirana hari ndazi nani hari none ndabizi ko ari hari ariko mengo harugaye turashobora no kugurura aguriye hariya namubonye asho yaragukubita muri urupangu kamera ngeneye nyaruka nawe kamaze ntugare kwanza umuryango kuko ngaha nugurure plito umuryango bibaye ngombwa muto akitoa nduki technique ya nyuma no kwiruka ndakeswa ati ubona uyu muryango utari gutumara amaza turiko turiruka Isawa sister meze fresh kubadida aba jamarira aba genda bize minalia pole sana umuntu akubaza ikibazo umwishura safi boss meze neza nanone urongeye abantu heza ariko man nanone urongeye abantu heza ngana hiyo nubwo yo bapanze rose amahera ko yapanga nuburi mu boss fresh boss safi none uraberewe sana bro asante none nanone urongeye happy brother je ntaco dupfura bizi nubwo ngiye nkagira ku ruhande mukabiyaga nkaca na fresh mbere na mbere uraza hano mwansanze hari uyu numusaza we numugabo wawe ni muki no ni musheri wanje umusheri wawe yego uremera ko mukundanye imana cyavyo nemera none vy'ukuri umuntu mwamo stop n'umuntu mwamukundanye oyoza gufata nkuko ninde kwe hari impamvu ndiko ndagufata uko ni hari impamvu ndiko ndagufata uko none baza ko ndagufata ku bujuju ku burofa cyane hari impamvu ndiko ndagufata uko aho waruje kugira iki ibintu urabona kumenga tumanuke hariya kwana ntituze no kugwa hasi tugende hariya ndabona hatwo hasigwa muzima arirutse nani jeyo rero ntiwashaka ko bagusanga kubera iki umuntu nkuya gushuka ukemera nawe basurantemberera umunsi ngazi tujane tuvumbuye ariko nuko atabantu nabamujengirana ibibazo kandi nubwo nabafitanye ibibazo n'umuntu singoma ngo ninde gutumira median ngurinde kuza agusha rimwe na rimwe birakene je namubajije nambwira aha niho hantu we wabona kumenga umuntu wo kwinyegeza mu umuntu watokubona yoho no banzunyishura ibintu ndiko ndakubaza wirenze ugwamo ngaha kandi rero je ndagusabye ntidusubire bimwe bya wa munsi byikise dusubire bimwe bya wa munsi ngaho urahaza ariko kizima nahamenye umukobwa aragukunda umukobwa aracagukunda kweli urenze ubona gwanira ibintu nk'ibi kweli zakunde nyina namuvyasha ndazi gutamwa mama wawe yakunjye uramwa bizayo twumvikane nurugo rufise umugabo urumva kandi umugabo ni wewe mutwara ibintu gahoro ni mu rugo rwanje apana kuza mbeho umuntu weguri hariya ninde jewe nishoye kari je ni jewe nahuguruye nejo ndahatse nga nuwo mbaze ngene bahita navyo nzi je nahuguruye
urazi ko aha ushobora kuba wahinjiye neza nta moga hagaze ko usohoka ugasanga vyakomeye ntibikunda Sandrine ukora icyatu je yambwiye yuko ngo wemeye ko mufitiye ideni kandi ko vyabereye kuri kamera wemeye kuyariha navyemereye vyivuge wambwiye yaravyemeye neza kuzomusubiza amafaranga yanje twari waravyemeye uremera bazi ko inoti wazihawe warazamuhaye wewe uravyemeye urisi nanazimuhaye tugire gute no urayemera brother kandi urazi ko kwemera utuntu wari yatacho bitwara uyize noti nyagiriza azi kwanza murambonera kino gihongo rero ko ibintu bikomeye umuntu baravugana n'umuntu igashaka itangura gukora ibyacu turi kintu vy'ubwana n'ubujuju ninde ubona w'umwana yaje ngaha amafaranga wampaye kuvuga ngo wampaye amafaranga oyamaye habona nde kigaragaza ko wampaye amafaranga niki ndabwo ndabwira urabona simpaka ari umuntu usanga wizera sibyo bidasaba ko umuntu mwandika deja uyu wunye yari umusheri wanje kujya kuntu ikintu umuntu nari umusheri wawe kandi ntumvuruge ko byosubira nka bimwe bya wa munsi nabimuhaye nkuko ari umusheri wanje kwizera umuntu none umusheri wawe uriteguye manje ndakuve ku ruhande nije afata itegeko nkafata itegeko rifate nturifate amafaranga utegerezwa kumviza mukosha ariko mwita muko ntazi no muzi kera ko wamwita bebe Cheri wabihinduye gende bukebuke yoreka kubihindura gute iyo ni iyiriko ndahazi mukobwa sha urabona vy'ukuri ukungana no kungana ntibonanira guterura nkarenza portail twara ibintu gake uvuga ibintu ugaragaza n'ibimenyetso sawa je sinahaririye ego naho twanditswe wari umwizeye cyane ari mukundanye neza amazu y'indi yamuhaye kuza wagiza ikintu umuntu ndakikwagiza ko narakiguhaye nta gwandiko tete video sawa ego ntaho twanditse ico ndakizi muga amafaranga naraguhaye urumva yaka kanya uzogenda itanu aho aha haje nogena habwira nkahitana uno muntu wanyu mbona umengo murya kamwe ngo tuje kuraba umuntu afite amafaranga Ho no muntu mwibarabara ngo no muntu ngimizo kuno kwinkuru mpimbano fa kwizera je nakwizeye kubwo uko twakundana kwandikira n'umugabo n'umusheri wawe ngo muko murandikirana ngo ibintu vy'ikiniki cha bro aho muko muragura umusheri mbiriza umusheri si nyoko nubwo yaba ari umuntu muvuka mu nda imwe mwose rimwe ntushaka kuma ikintu kijanye n'intuza amafaranga ntushaka amafaranga umuntu mutanditse ubwo n'ubujuju ndabitahura je nakoze ubujuju rero ahuguri ni debe ayo nkubi yaba iyo ayaguha atakwize ye yaguha atakwize wari kumumukunda kwe cyangwa uvuga ati we ntunyize tandukanya kwizera n'ubusazi bro umusazi rero kwizera hari uco bitakwizera n'ubusazi aho yagize ubusazi basi ibintu yakoze ariko warayatoye bien aya akareka uzabaze bayakuye amara gupanga inenzo wayakuye n'ubungiza umugogwa ungurizo shanete woba umugogwa rero karabutaka nishura amara gupanga inzo wayakuye amara kugurisha nete woba wayakuye hewe ko atakintu na kimwe wenda kuzigamwo nakangana gutya nakunda kuzigamwa akabigasekwa nk'akeza koko kizima nico ciza nakigukoreye iciza narigukoreye gusa abantu nimwibuka wewe kandi ndazi umuntu yo gukorera nk'ivyo je wankoreye ndazi nayo ko babara muhuye no muri mondo kwanza muri mu musohokere ngamugende tugenda cyane mushaka yuko ndinda guhamagara umunyeza abasura bikoreye abatera gari none urakeka ko ino ndi muntu batinya urundo urugo rufise mwenego niguhita hamagara umunyeza muri adusohore aravuga ko mutanditswe mutagize kandi sevre akajesi numva ikintu nosigura abafana ego ndazi ko bibaho byanashize ku bantu benshi umunsi jozo ufise ikintu cerekana yuko kweri noti yazikuriye je no rondera ico ndagufasha biriza kubana yadutana amajambo ku bintu by'uburofa nubwo rye nk'ubwo eda mumvirenga rimwe no guha bro nimba warari yawe mahera nimba warari yawe mahera vraiment si byiza ntuzo mbere na mbere navuze ko mpamagara umunyezama akabakuranga amahera yanje ngaha bihinduye amahera yanje urayampa brosora uno muntu mutwara ariye jewe sinosohora umuntu wawe uramusora we niwe yanzanya we niwe yonsohora yana je nawe ibintu byatangiye gukara kwe murasohoka musohoka amahera
acha kwanza vitu vya hivyo tangwe mu byo kugwana yebaga eba cameraman je natanguye imbere eba none kunsiga kandi ari we wanzanye umudemu nani acha blague we Gitega siho je kweli sisi turabona ko ibintu byashushe duponyoke kwana dukira umunsi uyu munsi byo no cyangwa umunsi guno munsi tworosimba kubera abahungu bameze uko urazi mahera yanje vraiment namuhaye ngo ni kubera tutandikiraniye urazi bihe tugezemo sisi nabwira ikintu kimwe ibi bintu byo kuba muronko udufaranga mugashira abahungu nanje ndakubwire iyi kintu nzokimwishura ariko ikindi kintu urazi urinze uhamayera umuhungu isabu yamuhe wayahevye mu ruku kujya nyene mu mukundanye Cheri ushushu bro ni kujya wizera umuntu kandi umushari wawe umushari wawe wemera cyawihangana nta mpamvu yo kwirirwa ngo murandike ibiki none ubu yahaye umusuma ubu yahaye umuntu wizeye uravize basi nka message ko mwavugana basi message ndazifise zo kuyemerana amahera si menshi sama message menshi mugaharayo mfise twaba twaravuganye ku bijanye n'amahera nyine mwe ati uzoyandiha kwa oya jana ibintu byo kuvuga ngo nzoyamure rega kumugiya musaba ngo ayandi ni kubera ko yaragenda mubura cyaraguhemukira arampemukira aragenda niyo mpamvu nanje ndiko nshaka amahera yanje nayo ibyo kuvuga ngo je ngo azoyansubiza ntavyo twigeze tuvugana je abafana banye ndabize rero nibo bakunze kuduhanura biciye muri commentaire ko impanuro nto yanoguha no hana abandi bakobwa nk'aba cyangwa abasore icambere uri umujene nukuri ego umuntu aguhaye nukuri n'umuntu hanumwe atotora gusa kuki uhemuka umukobwa hari ivyo yagiye aragufasha nukuri si byiza cyane rero nosaba umuntu afise uwo mutsima awureke si byiza uhemukiye umuntu yagize ivyo akumare utuma umuhemukira hakiri kare akavuga ati yarampemuki ntugire kumubabaza umutsima ubabaze no ku nguvu canke no mu bwenge ntabwo bisa neza n'abakobwa kandi byorohera gusohora musohore mwamaze kudesida ndasohoye ndamuhaye umuntu ko ndamukunda donc ndamuhaye ariko ejo sinzomurihisha pana kumuha ejo kagaruka kumurihisha si byiza je nibaza ko abafana bacu twitege commentaire nyinshi acane cyane ku impanuro zanyu ibintu bizogende fresh naho ubutaha kandi tuzosubira mu kindi kiganiro nizera kandi ko umwenene none musuzombwira ariko aha ni tuzohagaruka koresha indi system bibaye ngombwa tuzohagaruka ndahatinya tuzobiraba so urashobora kuza ugasanga uko yarameze ubusiko tutosanga ameze urabanza umurondere muri babiri muyage turabe ko yahindutse ntashobora kunkundira arinza nyemera mba namuhase nyene umwanya muto umwanya mutoya cyane atari mahera yariwe bayariwe so merci beaucoup TV turabashimiye cyane bye bye ciao STV every story matters.